Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukanashikirizwa na Nathalie hamwe na Olivier. Nizere yuko biriko birabandanya bibafasha na cane yisuje tugezemwo yenteresa abantu benshi kandi iriko irafasha abantu batandukanye, aho abantu bashobora kwimenya, aho kenshi n'abantu bamenya abo bubakanye canke abo babana canke abo benteragisa mu buryo bumwe canke ubundi. Ariko twagomba kubibutsa yuko intumbero yacu si ukugira ngo urabe abandi, ariko ni ukugira ngo usubire kwiraba ngo mbega jewe ngezehe hamwe n'Imana yanje. Kandi iyindi ntumbero si ukugira ngo tumete aksa ku gikomere cawe, ariko tugomba kumeta aksa ku muganga w'ibikomere vyose, kuko tugomba yuko ari wewe uhanga amaso, kuko ni wihanga amaso uzogerageza mu buryo bumwe kwiyatasha kugira ngo bashobore kugukiza ico gikomere, cawe uzogerageza gufwiya kugira ngo ntibagukore mu nkovu, ariko vyose ça finit par kugusubiza muri vya bindi nyene wifuza guhunga. Nico gituma ibi turiko turavuga vy'ibikomere ntitugarukiriza kuvuga ku bikomere, tugarukiriza kubaha ivyizigiro, tubereka yuko hariyo uwaje kandi uwo yaje kugira ngo aducungure no mu vyo yaducunguye ivyo bikomere birimo. Nico gituma hariyo ubutumwa bwiza. Rero kubo baba tumvirije ku munsi wa mbere, nagomba kubibutsa yuko dufise chaîne ya YouTube yitwa Baho Podcast. Mu gihe mwaba mugomba canke bibenteresa murashobora gukurikira, novuga mukiabonesha kugira muzohore muronka uko tubisohoye, uko dusohoye ibiganiro bazoshobore kubibabwira bica muri notification. Rero kaze, nagomba guha ikaze Nathalie kugira ngo dushobore kubandanya aho turiko turavuga ku gikomere cahoje canke igikomere dukunze kwita c'ugutabwa. Mbega woba waratawe? Nimba ari vyo, nagomba kukubwira nanje naratawe, ariko nagomba kukubwira kandi Yesu yaratawe. Ariko Yesu ntiyatawe kuko abibereye, je kumbure natawe kuko ndabibereye, ariko yatawe tuzobivuga mu nyuma. Rero kaze Nathalie. Ndabaramukije kandi nukuri Imana ihezagira umuntu wese amaze imisi aturemesha dusengera, atubwira yuko biriko biramufasha. Hari n'abantu bamaze imisi baturungikira abagenzi babo amanimero z'amatelefone yabo kugira dushobore kubabwira, kubashira muri groupe ngo wumvirize. Bene data, nukuri ni ibintu bikomeye cane, abantu bo bitahura. Hari ibintu vyinshi vyokira mu buzima bwabo. Nukuri gusengerwa ni ibintu vyiza, ariko gutahura n'ico uriko urasengera ni ikintu ciza cane. Olivier yigeze kuvuga ati ntidushaka gushimangira ku kibazo, ku gikomere, dushaka gushimangira cane no kuri Yesu yadukijije ivyo bikomere, ariwe muganga wacu mukuru. No kongera ko nkavuga nti burya biragoye gushima Imana utazi ico yagukijije. Ni vyiza yuko dutahura ingwara twagwaye. Iyo umuntu avuze uti ndakoroye, muri no misoho vya covid vyo vyari vyabaye ndanse, iyo umuntu akoroye aca hahamuka. Ariko haciye imyaka ivy'inkorora bidahari, vya covid bidahari, ukoroye vya ibintu bisanzwe. Rero iyo umaze gutahura ko Imana yagukijije covid, uvuga uti yankuye mu manga. Hari abantu benshi, hari inshuti nzi zakuwe mu manga kuko zakize covid. Rero umuntu aragushingira intati narakize, navuye aha. Ariko kenshi hari n'abagwara batazi ko bayigwaye, ariko nimushima kumwe, ushima iyo watawe, iyo wavuye, ico hagushikiye, ico imanga wasimvye mu majambo make. Rero nashaka dutahurane cane, nkuko Olivier bivuze, bino biganiro si vyo gutuma urutoke uwundi muntu, ni vyo kwiraba. Je hari vyo nasubiye kuraba kandi ndasubira ndasaba imbabazi, nti Mana rega ntabarahana, nanzi ko ndakize ntarakira, canke ibintu bimwe bibaza yuko udafise ugasanga urafise. Rero ni vyiza ko twicara tukabandanya tukarimbura. Igihe cose wumvirize peut-être usaba Imana ikugurura amaso, nompa kungorane ngo ihanga amaso kuri wewe, ariko ikwereke ivyo igiye kugukiza, ivyo igiye kukubohora, kuko turizera ko igubohora kandi turizera ko igikiza kandi turizera ko igikora ibitangaza. Rero ngo ubuheruka twarabuze ku gice gikomere c'uguhebwa, twaragafashe ko umwanya munini, ariko nashaka kuvuga osi uno munsi yuko burya umuntu yakomeretse, yatawe, narabuze nti n'umuntu
ategwa muri identite yiwe avuga umenga ukubaho kwiwe arakwibaza ati none je kwiki mbaho mbega kubera iki rero kugira nyegeze ivyo bibazo umenga nta droit ugifise yo kubaho nta burenganzira ntiwemerewe kubaho nimba ari mu gihugu nimba ari mu ishengero nimba ari ku kazi nimba ari no muri famiye urumva ukumva yuko ntiwemerewe abo bantu bakubwira message nkaho ntiwemerewe kubaho. Hari n'abantu bubatse ugasanga abagabo babo canke abagore barababwira amajambo yahuje ateye ubwoba ku buryo uvuga uti norega jewe ntapfu kubera iki kubaho. Rero ico kintu nashaka tugitahure. Rero hari igihe rero usanga abantu nk'abo baviva ubuzima double muhira agatukwa akabahojete akagosorwa serieusement hama akacaja ubuzima bwo hanze akategezwa kwerekana yuko byose bimeze neza kuko il faut pas quoi soit kumrojeta quand même canke il faut kwa nyegeza ko hari bikomere kuko burya unyegeza utararonka inyishu unyegeza ingorane zawe iyo uzi kutararonka inyishu. Rero kenshi ugasanga hari abantu benshi bafise ubuzima buri double waba uvuga uti ujya muntu ari hypocrite cyangwa ukicira urubanza wowe nyine ati ndi hypocrite ngaha ndiyahura mugabo hanze ndaja mu bikorwa by'Imana ugasanga n'uwo muntu yama ariko aratigita bama bavuga ati uje rero niwo mukiriso wa grave ariko kenshi ugasanga usunitswe n'ibikomere. Simvuze ko gukorera Imana simvuze ko kuja mu ishengero simvuze ko gukora neza kukaza ari bibi ntivyiza cyane ariko nukwibaza ca kibazo twari twatanguye kubaza tugitangura iseri kuri identite mbega ubikorera iki kubera iki ubikora kuko usunitswe n'urukundo rw'Imana cyangwa ubikora kubera ushaka kunyegeza ubuzima bwawe. Ndakubatse Natali umuntu yabaye abandone no kuvuga yahebwe n'umuntu yabaye rejete gutabwa iyo hageze nko mu bikorwa by'Imana tuvuge wabaye abandone mu bikorwa by'Imana cyangwa ukaba rejete mu bikorwa by'Imana bihwanye nayo mamaske abiri bambara bakunda kureyagisa gute wahebwe abandone yama afise le masque yo kwiyatasha yo kwama ariko ararondera abantu azorondera abakozi b'Imana ikintu atambira azokora kwipendekesha cyo twovuga gutyo azogerageza kureka hewe ndabafashe gute azokoma ari mu bantu bo hejuru bama autorité spirituelle baba sinzi abanyeshengero baboneka. Uwundi nawe yabaye rejete afise iyo masque du fouillant azogerageza gukora non seulement ntiyishira imbere kuko ntakunda kuja imbere ariko azokuyaranja akore neza abinyankamugayo. Wundi yahebwe l'abandonné nayo kuri kosa bakamukosora ntangorane rero aranagurisha n'ubuzima bwiwe rega je ndiwe rega nimumfa rega jewe yama ariko ridoga muri sense yo kwishira hejuru ariko watawe le rejeté abati ntibazonkura mu jisho kabiri jewe donc azokora igishobotse cose agikore neza cyane ariko hageze ibintu by'intambara zitangiye kuduga aca bataha kiruka kuko aranka le rejet avuga ati situation yose yonshira ahabona kugira basubire kunshira urubanza jewe oya jewe ivyo ndacamba iruhande. Ikindi ko ndakivuga kuko hari abantu babaye rejete babaye muri ico gikomere cyo kuba rejete cyangwa kurosanti ico kintu cyo gutabwa hari n'igihe rimwe na rimwe uvyumvira mu bandi no kuvuga ugasanga wewe directement ntiwatawe mugabo hari umugenzi wawe hari uwo mwubakanye usanga yaratawe ukamenga niwe babikoreye nukuri ugasanga ivyo narabibonye kandi n'ubu ndacabibona mu bantu bakoreye Imana bitanze cyane cyane ibi bintu birashika mu bana b'Imana mu mashengero birabaho kandi ntituriko turabivuga kugira ngo duponde ishengero oya turiko tuvuga ibihari kandi abantu benshi bakomerekemwo bavunikiyemwo donc ugaca usanga kenshi rero kuri iyo masque du fouillant cyangwa ico kintu cyo guhunga n'umuntu kenshi usanga aca atinya n'ama responsabilité yandi niyo bariko barapropoza ibikorwa bitandukanye yumva yuko umenga umutima urahagaze sivyo. Nagomba kubabwira en ce qui me concerne moi j'aurais vécu apana ibintu vy'imigani turiko turavuga imisi yose iyo bageze ku bintu vy'ubukozi bw'Imana vy'ibikorwa vy'Imana umutima wanje urahagarara bene data gukora ibikorwa vy'Imana ntagaragara
biranyatira ndabikunda rwose ariko uko twabandanije turiko turiyumvira kuri iki kintu cyo gutabwa amaso yanjye yarugurutse turiko turabivugana na madamu ndavuga ni wawu iki kintu kirafise efe icyo byakoze mu buzima bwanjye hariyo n'abandi ugasanga ufise umugenzi uramutsinyiye iyo wumvise yuko ariko ariyangaje mu bikorwa by'Imana ni ukuri ukumva uti teshute vayo hewa kubera iki nompa yuko adakunda Imana nompa yuko ariko abarundi bavuga ngo igiti nikigukora mu jisho kabiri donc ntatinya ishamba atinya ico burya abavyeyi bacu babasha nukuri bari bafise ubwenge kabisa donc ukaca wumva ebana ugendera hirya bene data ni ibintu bibaho gusa hari igihe urutoki rw'Imana rutaraba rurahashika ngo rukoreko ni ukuri turiko turategura ibi vyigwa turiko turavyiga ko tubimedita ko tubivugana ko ni ukuri amaso yanje yarugurutse ndavugana Imana ni ukuri nanje ndacaremvye ngaha ndagomba yuko ungenderera ni ukuri ico kintu turiko turakiganira Olivier naramutwenze j'exagère naratwenze ko nibaza mbega kumenga arahahamuka nukuri arahahamuka aha anya ari ikintu bavuga ngo kivuga kigaragaza abantu bakomeretse leur plus grande peur c'est la panique arapanika kwiyumvira kw'icyo kintu ndibuka ko hari ibintu bimwe twavugana na Olivier nkabona ko agize panique nkaca ndamuyoberwa niko Olivier nsanzwe nzi amusanga ko nsanzwe nzi ashwashwanuze ko nsanzwe nzi hageze gutera intege abandi bantu bene data nukuri ni moteri murabizi namwe mugaba hageze yuko ikintu wagiko canke bamubraka ko les regards rumva amatara muraba ati hinge ukora iki ukumva umenga aracitse intege nkamuyoberwa nkavuga n'ibintu amwani en fait turakeneye gukira nko kuri iyi zoom turiko turategura igihe Natali yabimbwiye reka tuzogire zoom dutumira abantu niki naragwaye urumva je panike abantu rero bavyumva bashaka kuvuga bati tout le monde sauf Olivier Olivier quand même ndashobora gupanika imbere y'abantu umve gira igikorana imbere ya stade wowe ugitegure wowe untumire ariko kibi cawe ndaza atabwoba ariko jewe ntegura ibintu vyanje ngira ibintu menga nije ndiko ndagaragara ndapfa muri je ndapanika ubu rero turiko turabivugana niho nagiye ndabibona kuko namubwira ayo mazumu nibiki izi audio tugira rizikwiye mugabo urumva audio ntaboneka ni audio nari ngaho niyo mvuze mboneka sava mugabo si ibintu vyanje nateguye niyo ngiye bantumiye kuvuga ubutumwa ni handi muri jemba mvuga ni nabandi nibo babigize si jewe kuko urumva aranka ikintu ca responsabilité kimwabako kuko urumva nubwo bwo bagusubira kubaho jete c'est ça kuko iyo ushizwe hejuru entre guillemets iyo ugize igikorwa utegezwa gushimwa canke kwankwa n'abantu urumva ugize zoom rero wari organize ya plus de chance ko bakurojeta kurusha utumiwe urumva ubutumiwe mu rubanza sugwi wawe baragutumiye hama ibindi kandi c'est pas question ya logistique kuko ndabizi ko iyo Olivier agiye gufasha abantu abafasha kivinyoma ariko nkibaza none ni kubera iki ariko uko dusuzuma ko dusubira inyuma bene data nukuri nimwibaze ngo ibintu tuko tureshanja ni ivy'abandi ni vyacu bwa mbere na mbere ugasanga urukuri ibona igituma uhahamuka ngaha igituma iki kintu kigutera ubwoba igituma peut-être ngaha bagukariye cane canke wibaza ko babaye rejeté faussement ukavyishira mu mutwe ukibaza ngo umuvyeyi yarakureje se canke yarakwabandonye mu mutwe ukavyishiramo ahubwo usanga kuko wabikuzemo kubera ico kinyoma cakuriyemo canke kubera vyabaye vy'ukuri kuko harabatawe n'abavyeyi babo ugasanga biraguherekeza hari intambara urukuragira utategerezwa kugira cyane nukuri ni naho ndiko ndabivuga nukuri ni ikintu kiba kiri profondazi yuko abaciye mu bikomere nk'ivyo baravyumva kandi iyo ndiko ndavuga baciye turutana muri ivyo bikomere mugabo twese twarabiciyemo
donc ce qui fait yuko je na papa yandeze kubera ingene yari akaze ingene yari strict donc narababwiye yuko mu nyuma niho natahuye nawe uko yarezwe niho mu nyuma nashitse ahantu numva yuko umenga ndamuhariye canke ndatahuye ndavuze ni wow burya umuntu wese atanga ico yahawe urumva niho numvise umenga ndarikuye mugabo n'ahandi narapanika turi kumwe narapanika ndazi yuko abo tuvukana hari igihe bancokoza bati mbega kuri kuramenagura ibintu wasanga mfata ibintu bikikubita hasi kubera panike urumva n'abanakuriyemwo bene data ubwo bwoba buraza bukagutekera muri wewe bukaja muri wewe ukamumenga uratinya ubifata nkahoje ugasanga uratinya yuko usubira kuba hojete mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni nkaho umenga donc iyo wumva yuko tu vas pas être à la hauteur ucu prefera guhunga kugira ntube hojete ariko n'ahandi mu gihe wumva ugifise amashance uca ugerageza kwisurupasa urumva ugerageza kwisurupasa kugira ngo ushobore kwakirwa kugira ngo usubire kwemerwa rero numva no hari ijambo riri muri zaburi igice ca 23 ngo quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ngo je ne crains aucun mal ngo ngiyemo ngo dans la vallée y'igitutu c'urupfu apana c'urupfu kenshi Imana ishaka kutuvura hari igihe kenshi izana ama situation isa nkamwe yadutera ubwoba yatuma tuba rejeté hari igihe ushobora kuba wari ufise nk'umuvyeyi kita rejeté waja ku kazi ukabona nk'umusuperieur akira kwa kundi kwa muvyeyi wawe ukavuga uti none tindagahevye rega hari n'abagaheba ariko ugasanga peut-être une opportunité Imana iguhaye iti ne t'en fais pas sinihenze kugushira ngaha ndazi gituma ntugire ubwoba ndi kumwe na ni gitutu surupfu ni gitutu c'urupfu rero plus umaze gutahura ico Imana yakugize wisanga ahubwo uwo mukoresha wawe au départ yahora akora nk'umenga akora ivyashusha nka papa wawe yaguhana canke yatumye umva umenga uri rejeté wabohoka ukaruhuka ugasanga ari gafatiye kubereye mugisha en fait aratumye ahubwo ubabohoka unakira utahura yuko vyose vy'ukuri biva ku Mana Imana ishimwe cyane numva umuntu ariko aravuga ibintu biri deep ibintu vy'ibwina ibintu bidasanzwe numva noheza dusenga tuzobandanya kuri iyo audio ariko reka dusenge numva umenga nanyiganyijwe muri jewe kandi ndazi yuko n'abanyumviriza banyiganyizwa data nongeye kugushima hari ibintu tugenda dutekeye muri twebwe Mana iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi hari igihe twirenda compte jusqu'à quel point twabaye affecté twabaye infecté Mana ndagushima kuko uri Imana ikiza ndasengera uyu mupapa ndasengera uyu mumama ndasengera uyu muhungu n'uyu mukobwa yabaye infecté yabaye affecté Mana yakozwe ko kubera papa wiwe kubera mama wiwe kubera tante wiwe kubera tonto wiwe kubera mukuru wiwe kubera inshuti yo mu muryango kubera sekuru inakuru Mana ndakwereka uyu muhungu n'uyu mukobwa yabaye rejeté Mana kugera aho yibaza igituma abereyeho kw'isi n'ico abereyeho ku buryo n'uyu munsi agiproject iyo image y'abamutaye akibaza ngo niwe wamutaye Mana ndasaba ngo ubwiza bwawe bunyengeterere iyo mitima Mana bushobore bukureho Mana n'ingwara zoba zarazanywe n'iyo sentiment de rejet ayo ma complexe yabaye développé mu muntu wese yabaye rejeté mw'izina rya Yesu yabahookemo Mana ayo ma addiction yaje suite à cette blessure de rejet Mana ndasaba mw'izina rya Yesu abantu babe délivré ubushobozi bwa mpwemu yera buba délivré kubw'uyu mugoroba Mana ndagushimira kuko uri Imana uko wari urejo ariko uri n'ubu kandi ariko uzokwamaho ndagushima kuko
uri umu expert mu gukiza abantu bafise ibikomere nk'uko wabikoreye Pawulo, nk'uko wabikoreye abandi batandukanye, kandi nk'uko wabinkoreye n'ubu ukibikora. Ndagushima kuko ubikorera benshi, kandi nanjye ubandanye ubinkorera, kuko Mana iyo gerizo ntiraba totale. Ndagomba kuyakira puissama dans le nom de Jésus. Ndagomba n'umuntu wese ariko aranyumviriza ashobore kwakira ta gerizo mu izina rya Yesu. Ukize umuntu wese ariko aranyumviriza kubw'uyu mugoroba, kubw'iki gitondo. Mana tuzokumva intahe y'ababohotse, y'abaruhutse, Mana yabo bagenda bagafata itabi bagatumura kubera ico gikomere cahoje, abo baja mu rumogi bagatumura kubera iyo hoje, abo baja mu busambanyi, abo baja mu kaburegwe, mu izina rya Yesu babohoke, kuko babohotse igikomere arico racine y'ivyo bindi. Mana wigaragaze, kandi ntahe zose tuzoziguhera icubahiro. Ni mw'izina rya Yesu tubisaba kandi dushima, amen. Imana ibahezagire, ijoro ryiza, abandi nabo umunsi mwiza. Bye.